Kw'igenekerezo rya gatatu Nyakanga uno mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarafashe urugendo rumushikana ivyene mu gihugu ca Autriche, aho yitavye inama igira gatanu y'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ico gihugu, ishirahamwe mpuzamakungu ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri iyo nama bazorabira hamwe uruhara rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu gukomeza amahoro n'iterambere rirama kw'isi yose. Bakaba kandi bazokwigira hamwe n'ibindi bibazo harimo nk'icyo kuzamura ubutunzi inyuma y'ibihe vya coronavirus n'ibindi. Nyeniteka umukuru n'amankenguzamateka ahejeje gufata urugendo rumushikana mu gihugu ca Autriche, yitavye inama y'abakuru b'amanama nshingamateka itumwe ko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Autriche. Iyo nama rero ifise ihangiro ryerekeye uruhara rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu gukomeza amahoro, iterambere rirama kw'isi yose. Muri iyo nama rero hariho ibibazo bimwe bimwe bazokwiga. Icambere no kuraba ingene izo nzego zokora kugira ngo zamure ubutunzi inyuma y'igihe ca Covid, hamwe vyoshika ico kiza kikavaho. Ikindi naco no kwiga ahanini ingene ayo manama yofata ingingo kuvyerekeye ikwirakizwa ry'amakuru b'inyoma biciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, hanyuma bagashobora gufasha kugira ngo hafatwe ingingo mu kurwanya amabi yose aca muri izo nzira zica mu buryo bwa internet canke muri ubwo buryo umuntu bigoye ko atoshobora gukontorora canke kugenzura mu gihe adafise ibikwiye. Rero aho hose Nyeniteka arafise uko azoshikiriza aho Burundi bugeze kugira ngo bungurane ivyumviro na bagenzi be. Aho nk'icyo cyerekeye ikwiragizwa ry'ibihuha n'ibindi n'amakuru atariyo, nuko tuzirikana neza yuko leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bujejwe ibinyamakuru hamwe nibaza n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo hashobore gushigwaho ingingo zohana canke iteko ryohana ububisha buca kuri irya mihora ngurukana bumenyi. Ivyo turazi ko ariko arabikora. Hanyuma kandi hariho n'izindi nzego za leta zijeje kubikora nka RCT n'ibindi canke inzego z'igipolisi, ndazi ko barafise imigambi hamwe ndetse no kuvugana cyane cyane abaje bakoresha nk'ubinga bwa none mu gukoresha nk'ajya amateleviziyo aca kuri za ajya ama platform canke zijya mbuga za YouTube, kuko urabona neza yuko hariho agahaze umuntu wese arashobora kuvuga ibyo ashatse adafatiye ku cy'igihugu cemera canke amabwiriza, ugasanga ari ibintu bikeneye gukosorwa. Ivyo byose rero bazovugana ingene isi yose ihagurukira ico kibazo mu kurwanya mwe nayo babaca muri ivyo bintu.